none iterambere rya mushikawe uyu maboko ya iterambere rya mushikawe uyu maboko ya nisikirize petit ukuruguture neza sindamukeneye muri ivyo bintu byayo. Yes, 1 2 Mr. Cousin kandi baramukije imeze bien imeze fresh. Mr. Twitter nagarutse ndabazana amakuru yizeye, amakuru ari mu ndero hagati, amakuru atosoye atagira kanenge, murabizi murukurikirane gw'ivyo twiyemeje kuza turabaha ku munsi rero no munsi namakuru musanzwe muzi rero ndabazaniye Mr. Cousin kandi imbere ya kamera hamwe na microphone za INYISHU Media ngenda zifise umwami mu kinyamakuru hano kandi Mr. Twitter nkuko bisanzwe ariko rero mutibagira ko ndikoze wanyu muvyara wanyu uko bisanzwe umuntu wese ari ngaha ariko arankurikirana ndi muvyara wiwe ndabanezerewe sana. Hama inyuma ya kamera turi kumwe na Bobo Vanti ni umukameraman asanzwe bikora neza naho asigaye atandera afise agwa mu kiganiro yashatse kumbaza ngo nimero za mushikanje uyu mutipe ntandera afise gusa ariko arafata amasana mu meza uko biri kose. Bakunzi ba INYISHU Media rero icatuzanye ngaha ngira ngo murabona musaza wa Nice niwe nagarukanye imbere ya kamera kugira ngo dushobore kuvugana rimwe cyangwa abiri turavye mabana yuko na Nice yakize twaramuvuje twebwe company yacu dufise umutima mwiza warabibonye nawe boss. Nayibonye dufise umutima mwiza vuga byampamagariye ibyo mushikawe kwanza amerewe gute kugeza ya mwanya umviriza pete ego mwaramuvuje nivyo kandi urazi ko ivyo bigwara byose yaragwa byavuye muri mwebwe nyene apana muri twebwe mu kazi ni muri mwebwe mu kazi hari akazi kazana ingwara yaragize accident mu kazi hamaragira izo ngwara pana tuvuga ko muri twebwe pete umve nkubwire mushikanje ataraza muri ivyo bintu by'iwanyu ariko uranyo yego ntangorane nimwe yarafise yari umukobwa mwiza atagase mbere twitse ko tuzoronka n'inkwano nziza zitomoye ariko kuva muziye mwaramwononye mushikacu apana twebwe akazi yaragize isanganya mutaha mbiriza umwana w'umukobwa akwiye gukora akazi ko mu rugo akiga agaheza amashure agakora byo gukorwa biza mu nyuma peti sizo muca mwirukira imbere mwebwe muza gufitana n'abandi bashiki babandi uriko uranyu anaolewa basi umbiriza nkubwiye byo gukobwa biza mu nyuma agakora basi agakora akazi abaze gukora hanyuma ibiza mu nyuma Imana ni wewe azakora kufa gukobwa peti Imana nipanga ibintu by'ubukwe hanyuma akoze ubukwe akabaho neza. Yes tugushimiye cyane kandi ku ntererano yawe watanze twarabonye intererano yawe watanze kugira ngo mushika wavugwe kandi n'umukorege wo mu kazi turamukunda sana intererano yawe watanze nubwo twebwe twagize umucango munini twarashimye ico watanze kugira ngo mushika wavugwe. None gashaho ntashoboye kuvuza mushikanje no vuza ndi nigeza kuvuza mushikanje. Yes rero cyatuzanye ngaha ni mu gihe muri no minsi Nice yagarutse kandi ku kazi akaza aje gusaba kandi ko yosubira mu kazi ngira ngo arabonye ikiganiro yakoranye na mu boss wacu Ujeriza pete jewe narabarahiye kandi narababwiye sinshaka ko mushikanje asubira muri ivyo bintu byanyu uriko uranyo yagize ingorane kubera ivyo bintu byanyu sinkeneye ndabiyamirije sinkeneye ntukeneye ko mushiki wawe agaruka mu kazi ntabyo nkeneye akosa akazi akora akazi ntikambeshejeho none kakubeshejeho wewe je navyo nkeneye wewe nta kibazo ariko ku mwana w'umukobwa nta niboneka kwambie mzara ukazi ufa maskini hiyo ni hadithi ya Kiswahili hiyo maskini kama unatamani kubaki kuwa maskini sitamani kubaki nasema mzara ukazi ukizara ukazi unakufaga kuwa maskini ndio sina kuwaga lakini mimi siwezi zara ukazi wewe kama huizara uri kwagaya kazi kacu uri kwakagaya kandi katubeshejeho je karandihira inzu kakubesheho wewe karandisha iyo bakamuko mubeshaho ni kari kumuzana ingwara nkaziki ni accident mzee kazi ya mtu ndio ya tugatasibwa mzee none bishakiki nawo nkenerere mu byanyu none ko ari we yigarukanye mutama tugire gute mberiza nabaye attention sio si kandi ntunarire naragutumye kuri mu boss wacu kandi mubwire en plus nkasanga bicaranye vraiment nabonye bicaranye nyene n'indero gira we mu boss wacu indero life ahubwo
umukobwa wanyu niwe yubahutse azagusaba ikiganiro ngo ashaka gukora akazi ashaka gusubira mu kazi yaranarize mu kiganiro ngo bamubabarire ngo akora akazi none ushaka kutubwira ko umwene bikorwa bikeneye kandi turabona ko akazi kacu agashoboye bigenda neza abakunzi banyishu media bashira muri comments nase ntashoboye akazi kacu ashoboye akazi kanyu mutobange ko mushoboye niko kazi kanyu mukeneye oya hasio kivo mzee sio kivo tuko tuvuga akazi okay na mimi naye tutaonana tu ndazi ko ifoko ndamuhana tuko dukora nk'aka kazi imbere ya kamera niko dukora biriza rero navyo nkeneye je nka musaza wiwe nka musaza wiwe ntavyo ukeneye navyo nkeneye none iterambere rya mushikawe uri mu maboko yawe biza nkubwire ni wakuriza mze tuvugane nk'abantu bakuze umushikawe iterambere riri mu maboko yawe none wewe ndakubaze iyo umushikawe ko ntaramubona muri ivyo bintu maracari muto none iyo bikuriramo oya uramuzana kandi ari mutoyi uramuzanda mu akazi muhire wanje afise media wewe none mpaka muri ivyo ega abantu bose nibo kora ivyo oya rero twese ntituzi ivyo ukora nico gituma tuguha muhira azoza gusiga amarangi muhira ari akazi kenshi arashobora koza ivyombo arashobora gukoropa arashobora cyose arashobora gukora aracari muto cyane yiga muri primaire azokurirayo azokurira muhira none azokora kandi neza none hari ngorane none naye sintiyiga namwe mukamukoresha agusayiga amashuri akuze yiga amashuri yisumbuye ari muri secondaire ramuzana muri ayo mamedia yanyu nawe nyene mushikawe azobikuriramo none hari ngorane oya ntiyo bishobora naye sini wabishoboye repeti nakuri nice ye sini wabishoboye ni ubona ko bishoboye nabandi bakobwa mu arondera umviriza nice afise ukuntu avuga cyane azi kuvuga azi kwiexprima azi kubaza ibibazo nkuko kwiwanje ariko yausiki niko nakwambia vitu ya muhimu uko nanambia bya nice nawabwiye sindamukeneye kumubona kandi muri ayo mamedia yanyu uravyo sawa mzee wampamagaye tuvugane neza apana ivyo byo kumbwira ngo nice na ntusubire kumuvuga nice sawa nice ndamuvuga kandi sawa lakini mzee sasa mzee mimi ningali jeune sawa ungali jeune lakini kazi ni kazi none nashaka gukora muri ivyo bintu byanyu ntaco urashobora kuba ufise vyose ariko nawe akeneye kwirondera urazi consommation yahabaye agusana twebwe twaraterereye umuriyoni ntitwawutanze kugira ngo mwaraterereye urumva mwaraterereye nta muriyoni twatanze kugira vuba urumva mwaraterereye suko none ivyo tutakoze nuko yari muhira ngira ngo ivyo yafungura cyangwa ariko kwa muganga twari mimi ndo najua uchungu wa sister yangu najua nani tatizo gani ameniingiza mimi unaona sasa kwa hiyo staki kabisa aoni yeye shaka nami ndakukobe none ntiwabitanguye kwanza bobo tugende sikirira ngango nipatie asi microphone na tena na tafadhali kabisa mushikawe ni bashaka gukora si twebwe dushiko turamuhata nyimba bishikeneye mu mwanki tumwankire kandi afise contrat imwemerera gukora sikiriza ashasinye contrat mubwire musinyure ntibikunda dusinyure na mahera no miliyoni umuriyoni ariha muri kampani deja uwo muvuga ko mumaze gukonsoma umuriyoni yego wo kwa muvuza yo kumuvuza hanyuma niyasubira kugwara ibindi bigwarana zoca mutanga ngaha urumva twebwe twaratanze ayo dushoboye hamwe na kampani yarafashije ni musinyure ya makontra yanyu hanyuma ibyo akazi abihera aratwinjiriza nico gituma natwebwe twabsiki ahubwo ni umiza mwiza arabinjiriza ndiko ndakubabaza ntara gukubita kurambabaza no kumviriza rero umviriza nisikirize peti ukuruguture neza sindamukeneye muri ivyo bintu byayo siko turiko turamuzana mpabasi mikrofone ngene ndavuze ijya nyuma nte basi mikrofone mzi ubugira ibaye kangahe tuvugana nawe kabiri gatatu ubwa kane nzopfuna ibi ndavunjaga ibi nisabe basi nipata mikrofone basi wababa tugende nani